twebwe mu gukura kwacu byarashika ugasanga twicaranye n'abakurambere abo twita abasokuru baratubwira bati nivyabashikira mukagira intege nke mugakora ikibi ntimuze mukora ikibi c'amaraso kuko amaraso arahuma. Uguhuma kw'amaraso niko nje kubabwira. Uguhuma kw'amaraso kuratemvye amaborogo y'amaraso y'abakongomani y'inzira karengane baba abanyarwanda n'abakongomani eka n'abariko barakorerwa ubwicanyi bufisemwo uruhara Paul Kagame, inkotanyi, RDF n'abandi bose bamuzingurutse. Amaborogo ariko araduga, amaraso ariko aratemba kwiragira isi yose, amaraso y'inzira karengane agana asubira mu Rwanda. Aha ngo ndaje kubabwira iki. Hari ibintu biko biraba abantu bakabibaza ni ibintu vya blague, ariko leta ya Paul Kagame n'abamuzungurutse bakaza gutanga izindi siguro. Ndaje izo siguro zose tuzirabire hamwe. Nta wica ugira amahirwe, nta wisha ugira amahirwe na busa. Umena ay'abandi ayawo kakumiramo amaraso. Niyo mvuga. Hari kimwe mu bisanzwe caraye kibaye canke kiriko kirakomeza kiba kivugisha n'abantu benshi hakurya y'Akanyaru mu gihugu c'u Rwanda, ari cuko umugwi Paul Kagame umukuru w'igihugu c'u Rwanda ubwiwe afana. Umubajije ufana umuguhe akubwira Arsenal. Ama interview ni menshi Paul Kagame yagiye agaragara avuga ko akunda Arsenal vyo gupfa, arico gituma mu masezerano ya mbere batanguye kugira bahereye ku mugwi wa Arsenal. Umugwi wa Arsenal rero warayosheshe ubufatane canke sponsor canke ibiyago n'imigenderanire bari basanzwe bafitaniye n'igihugu c'u Rwanda babicishije muri rya zina ryabo rya Visit Rwanda canke muri ya societe canke ca gisata cabo ca RDB. Ibi rero bimeze gute? Benshi mu banyarwanda baraye nabi sirto abajene bakunda ivy'inkino. Ndabamenyesha ko hariho n'abajene bari basanzwe bakunda bagiye gukunda Arsenal kuko babona bambara imipira iriko Visit Rwanda, ariko akavuga ati kuva ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026 ntimuzosubira kumva u Rwanda canke Visit Rwanda ruvugwa mu mugwi wa Arsenal. Izoba ari amateka canke bizoba ari nka kujya k'umuntu w'umuhisi bagandutse ko bakibagirana, kuko kenshi ibi biyo bishitse abantu bibananira kwihanganira no kwitwaramwo. Bimeze gute rero? Arsenal yasheshe amasezerano yarayihuzayo n'u Rwanda, ariko ndaje ndababwira uko ngene u Rwanda ariko rubisigura. U Rwanda kwa kunde ngene gusanzwe rutamaramara ruriko ruvuga ngo twe ntaco duhomvye kininiya kuko ico twashaka kuri Arsenal twarakironse. Nkacaza nkavuga ati bukijana riranka murindi. Mbega ndababaze ko hari umugwi usanzwe Paul Kagame umukuru w'igihugu c'u Rwanda akunda kandi ayoboka kandi afana azimbere mu banyarwanda bakunda Arsenal canke bafana Arsenal, vyogenda gute ko muvuga ati ni ibintu bisanzwe? Si ibintu bisanzwe, ahubwo ni ibintu byabananiye kwihanganira, bibananira no kwitwaramwo. Ati gute? Aha vyatanguye mu kwezi kwa kabiri aho umushikiranganje y'imigenderanire ya Kongo n'amakungu wa mudamu yitwa Kayikwamba Wagner yandikira imigwi yose isanzwe ikora ibintu vya sponsorship, isanzwe ihuriye mu bintu by'ubufatane canke partenariat hagati ya Visit Rwanda ariko Rwanda nyene niyo migwi y'umupira. Aha yari yandikiye ndabibutse Arsenal, yandikira za Bayern na Paris Saint-Germain, aho Paris Saint-Germain yoyo bivugwa ko ama statistique arahari ndaza ko yabereka biko binkundiye, bivugwa ko inusu la moitié des sporteurs abafana canke abantu bari basanzwe bagira ico bakora muri Paris Saint-Germain bavuze ati umugore avuga ibi RDC iri kirare ku Rwanda nivyo ni muhagarike sponsorship canke imigenderanire ya Visit Rwanda na Paris Saint-Germain. Ariko kubera umufaransa ari nyuma y'ibiko birabera mu Burasirazuba bwa Kongo, ntari nyuma wenyene arimwo mu bari nyuma y'ibiberayo, byaragoranye kuko Paris Saint-Germain ni equipe yo mu Bufaransa, ni equipe ifise ibibuga ikongera igakinira mu Bufaransa. Urumva
urumva ntibokubahuka kudefia umukuru w'igihugu Macron byarabananiye birangira Paris Saint-Germain mbere Kayikwamba agisohora ajya makete agisaba ko buhagarika iyo migenderanire kuko u Rwanda responsoriza Paris Saint-Germain, Bayern Munich na Arsenal amaraso y'inzira karengane z'abanyekongo. Paris Saint-Germain yoyo yaciye yongera kontra ubukwi na bukwi bitari bivuga ko bitari binategekanijwe mbere aho bagerage baciye bashira amasezerano kazora aya amasezerano mashasha azorangira mu 2028 umva ko baciye bongera ko imyaka 3 ariko mu yindi migwi suko vyabaye baciye gusa bavuga ati reka dukoreshe inzira professionnel ntitubagaragarize ko nibigaragare nkuko tududuriye ko nkuko vyasabwe na Kongo ariko reka amasezerano tuyasese mu nzira iri diplomatique kugira ntibibababaze kandi kumbure twabanye neza ariko kukijanye nuko muduha amafaranga ava mu maraso y'abakongomani b'inzira karengane abagore mufata ku nguvu abana mu musambanya abamuca amaboko mu cibitsina n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye abo mwinjiza mu gisirikare ku nguvu n'ibindi byinshi abo munyaga ubutare mwiba n'ibindi byinshi vyuzuye amaraso y'inzira karengane z'abakongomani turayamanitse. Aha ni mu gihe abafana na bamwe bari imbere muri Arsenal nabo nyene bavuze ivyo uyu Kayikwamba canke leta ya Kongere y'u Rwanda nivyo n'amakungu kandi ndabibutse ko iyo umugwi witwaye nabi benshi bashe kuba bibaza ngo ni muri Arsenal nakare uri mu Arsenal uri mu Bwongereza bagaje bavuga ati mu Bwongereza twebwe ntaco bitubwiye mugo bakibagira ko fan base ibiri mu Burundi mu Rwanda Kongo Tanzania Afrika Asia Oceania Amerique Europe n'ahandi henshi fan base y'amatimu urabona ko ngina abantu bagwana kubera gufana Barcelona Real za Arsenal za Chelsea n'ibindi byinshi. Iyi fan base rero iyo umuvyanjwanjwe ko muca musanga bagiye barabavako ngo muca usanga mutakiri muri ya ma equipe akomakomeye cyane kuri tero ugasanga murakina muratsinda ariko ama sponsor abantu babitaho ama publicité n'ibindi byinshi vyagiye biragenda birabavako. Arsenal rero aho kuja guhangana n'ico kibazo c'u Rwanda kandi yari donadone bahama ayo mafaranga nabo bakabamamariza umugwi canke bakabamamariza igihugu biciye muri Visit Rwanda. Rero basheshe amasezerano mbere ndafise naho vyanditse vyinshi gusa nuko bavyanditse ugutandukanye mugabo uko gutandukane ni gutandukane kurinda kwarinda abanyarwanda bashatse bo kwirinda kumaramara. Mpereye ku communique y'abanyarwanda yanditswe na RDB Rwanda Development Board umva ni gisata kijejwe iterambere ni nka chambre ijejwe iterambere ry'u Rwanda banditse bagira bati Arsenal and Visit Rwanda to conclude landmark 8 season partnership in June 2026. Banditse ngo Arsenal n'u Rwanda ngo bashizeho akadomo barangije kuri landmark ni yonyene partnership cyangwa akadodo bashira ko ka Visit Rwanda 8 season partnership bari bamaranye imyaka 8 bakorana bari bagiye kumarana iyi saison bagiye igenda kurangira mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 ukwiza umwaka wa 8 bazaba bakwije imyaka 8 bakorana kuko contrat yatanguye muri 2018 niho batanguye kugirirana amasezerano na Arsenal. Rero babandanya bo bivugira kumwe nabikubwira iyi RDB yavuze yoyo ngo twebwe ngo nta kibazo kinini dufise ngo kubera ngo twarevyaje umusaruro twaramamaye twaramenyekanye kandi nivyo twari dusanzwe dushaka ariko je ne handi naca nza kuvuga ati none vy'ukuri nimba mwaramamaye nta bindi mwari mushaka bisumbirije ariko ndaza ndababwire ni kungene bace bafata strategy ubuhungiro bace barondera ubuhungiro maze kubona ko Arsenal yarabandikiye officiellement avant yuko ibi biba twe twabonye ku mugaragaro ko amasezerano yasheshwe canke yahagaze bari barabandikiye barabwira ati ntituzobandanyana. Ubushize mwarabonye akanama kabaye kavuga ko Arsenal iri kiriga renouvellement y'ino contrat aho abanyarwanda bo bapostinga n'umunezero mwinshi bagiye kubongera ariko birangiye babasheshe. Rero ngaha
bo bivuge ngo to move reflects visit Rwanda's border strategy to diversify its global sport partnership and expand to the new markets that support the next phase in its tourism and investment ambitions. Bobo nivyo nakunda babwira muri mu RDB kandi kako bari bukore ntibomaramaza Paul Kagame canke u Rwanda rwabo ngo twahisemwo iyi ni communique batanze nyuma yuko Arsenal basesa ngo twahisemo ngo kuja ku investisa mu bindi aho bace bahungira muri LA Clippers na LA Rams rero aha bamaze kumva ko Arsenal itazobongera kontra bace birukira mu mugwi wa basket wa Los Angeles Clippers na Los Angeles Rams ibindi batako mwana bibonye hama bobo i Arsenal itangazo ryayo ntivuga ivyo communique ya Arsenal izivuga kundi kuko igira Visit Rwanda Arsenal et Visit Rwanda met fin à leur partenariat s'ils font de polémique sur l'est de la RTC hinge gato ndabereke ntimuvuge ngo nivyo nifondeye mugabo ni ndaza kuyibashirira ko ndayibashirira ko hano nyene ariko reka mbanze ndabereke ku telefone. Yes, reka nce ndayibashirira ko muyisome rero mu buryo bwisanzuye banditse ati Arsenal et Visit Rwanda met fin à leur partenariat s'ils font de polémique sur l'est de la RTC. Ibi rero bakavuga ati le club anglais de football d'Arsenal mettra fin à la fin de la saison à son accord de partenariat avec Visit Rwanda. Saison nayo babwizohera mu kwa gatandatu 2026 arico gituma bimeze uko. Sero aha havuga ngo iki ni kinyamakuru ca RFI ca vyanditse biriko la collaboration entre les deux parties prend ainsi fin 8 ans après ses débuts d'un commun accord. À en croire les deux protagonistes qui n'ont évidemment pas mentionné leurs vives critiques. Aha abobo ngo bashatse kuvana aba protagoniste umva no Visit Rwanda no Rwanda na Arsenal bashatse kuvana muri mu nzira iri diplomatique badashaka guha uburemere cyane ugutambukana kwabo ko vyoba vyavuye kuri kete canke amajambo canke ama complaint ya RDC niho bace bavuga ati ngo kino évidemment pas mentionner les vives critiques qui ont accompagné son partenariat depuis le début de l'offensive dans l'est de la RDC des rebelles de la AFC M23 soutenus par le Rwanda. Urumva bobo ababona kure babonye ko ni façon bashatse kubriza ano masezerano muri diplomasi atawa umara majundi kuko nubundi harangira u Rwanda ariko rubihombeyemo nkaba nongera ndababwira ko na Bayern Munich ejo bundi nayo nyene amasezerano irayasesa kuko iyi nzira Arsenal yafashe niyo amagogo Arsenal yaronse ku bafana cyangwa ku basporteri n'abandi benshi niyo na Munich irimwo Bayern nayo nyene isa niyo iri kirafata inzira gusesa ano masezerano ibi mbaye ndababwira hakiri kare kugira ejo canke hirya ejo nimwumva bavyigambye muze mumenye igituma bakoresheje ino nzira yo kwigamba. Tuve rero kuri Arsenal no Rwanda na Visit Rwanda tuje ku kibazo c'amavunja kiriko kiragaragara cane mu Rwanda. Ubwa mbere naravuze ku kibazo c'amavunja ubu sindabitebako ariko Rwanda babwire ko ibi biriko biraba biko biba kuri kote imwe nababwiye ati nta nkotanyi mvuze inkotanyi setutsi ukungena u Rwanda Kagame yarupanze ashitse nabo basangiye kuyobora bararugabuye jusqu'à ce que ibibi vyose bigwa ku bantu b'ubwoko bumwe. Ibi narabibabwiye kandi narababwiye ko ça c'est un génocide
a smooth genocide or a silent genocide iriko irakogwa. Nzoza kubakorera ikiganiro citirirwa uko nyene smooth or silent genocide yakozwe canke yateguwe mu Rwanda mu kubabaza uwitwa ko ari umuhutu azira ko yaba umwuzukuru yaba umwana muto yaba utari bwakwiza iyo myaka bose bariko barabigiramwo bariko baragwa mu mporero z'uko Kagame afise esprit de vengeance n'abamuyoboka bakabarebe. Mwarumvise ingene bavuga Kagame yabwiye ngo babe killing machine, mwarumvise Mubaraka muganga ka video ki bavuga ati ngo ni mureka abantu bafise ingenga bikekerezo ya genocide bavuge kuko bo bagenda nk'abapfu, kandi twebwe tuba turonsa akazi kuko tumaze iminsi turi muri chômage. Akazi nako kwica. Ukumva umukuru wa etat major, umukuru w'igisirikare mu Rwanda avuga ngo umugaba mukuru akavuga ngo bareke bavuge kuko baba bagenda nk'abapfuye, natwe twebwe abasirikare tuba turonsa akazi kuko tuba tumaze iminsi turi muri chômage. Aya n'amajambo yavuzwe na n'umukuru wa etat major Mubarake. Nimba mutayibonye reka ndayibacishirize ko gatoyi, nayo nyene ntaco bitwaye kugira mu vyumve ntubaze ngo niko ndabahenda. Ariko ubonye umuntu afite inyenga bitekerezo icyo wakora gusa no kumusengera kuko aba yarapfuye kera ahagaze, asigaje umuntu wagusa wo kuvuga nk'ibyo kuko nta kindi yakora, kuko anagutunza urutoki ubwo twebwe tuba tubonye ibiraka twe twashomereye. reka banze mwumve gato ku kibazo c'amavunja ukungene Scovia na bagenzi we bariko barabidebatinga ko bafise n'ishishi byinshi byo kubona ko umengo abagwaye amavunja bo sabantu kandi bumvisha y'abantu barwaye amavunja sibyo zana twirebere sateye ubwo arabuteye barayamuroze amakiza amavunja muretse kuruka ariko wicaye kubikira uraburoze nubwo hakurya ari naga abakira amavunja abayitwa amajyanjari samwiseka kwera iki murwara imvunja abayobozi baduha umuti pe n'abajyanama zikanga zikongera zikagaruka yabindemereye ese ndagura isabune natwe umwanda ntushyiramo uruhare noneho kare navugaga Nyabingo ndumva binuka ariko tujye tuvugisha ukuri ya gahunda ya sasa neza aba ntabwo yabagezeho uzi ko ruri ari urugwiri bari abantu bararaho ariko reka tuganire kuri ikintu abigenda ndibaza nkojeje kumva umwe muri abamenyesha makuru naho ari bigwari canke bakuwe mu za mageregere canke kwa Kabuga kugira baze gusevya canke baze kuba baraheza ibihano vyabo, arateba akagwa kwijambo, umusaza arasara ariko akagwa kwijambo. Umvise ngene yabajije ngo ya gahunda ya sasa neza ntiyabagezeho. Mu Rwanda haro gahunda zabaye, haro gahunda zo kubaha kubigisha waraye ko yagizagiye mu nkotanyi gusa bavuze ngo bacitse ku icumu, ora bacitse ku icumu ya meme de Hutu bacitse ku icumu, bananyegeje abo bacitse ku icumu ntibigeze bashikirwa. Harabaye gazagira inka bahenda baraha inka nzobigaruka ko mu buryo bwimbitse cyane ndabereka n'amapreve naho vyatanguriye n'abazironse ntibazihaye abamubona ko baragora amavunja sasa neza. Baratanga ivyo bagenda baratanga ibikoresho byo mu mazu amamatera n'ibindi byinshi ntibigeze baronka. N'amaprograme menshi yagiye akatishwa aja biri mu ordre, biri muri ordre ethnique aho umuntu yitwa ko ari umuhutu azira FDLR akazira abandi bahutu bose bagirizwa ko hakozwe genocide y'abatutsi. Ibihe twese turamaze guca ubwenge turazi yo bigana, ni politike yo gukumira kandi no kubazivya. Ni kwa kunda abanyarwanda abakongomani bakoragira ngo bakurase bakubabaze kandi bagufunze n'umuntu. Nuko rero biri ikibazo cy'amavunja sinogitera abateba ko cyane, ariko mwumvise mugenzi we bajije gahunda ya sasa neza ntiyabashikiriye. Kandi ikindi kintu naco ndababwira iyi emission bayikoze nivyo bavuga bino, ariko bari bagamije gutamayerera amakosa kuri ziriya ndongozi zo munsi. Ukamengo nimba ngo gitifu canke mudugudu yogurira amasabuni canke yokoza yokubita inkoni abantu bose bari muri ako mudugudu wiwe, nimba ari umudugudu nimba sinzi umudugudu ni ekivara yiki mu Kirundi, ariko kumva ko bashira amakosa kuri ba mudugudu ngo ba gitifu n'abandi benshi. None umushikiranganje w'amagara bari abo munsi
umudugudu wenyine abayeho ubwo buzima babayeho, gitifu abayeho ubwo buzima babayeho, nabo nyene kumbure bigwariye amavunja. Gute mwe namwe mubibona hejuru, kubera iki aba barokotse canke izi nkotanyi zozo zigize ikibazo Kagame ari wahaguruka? Kweki aba barongozi bo hejuru rero bagenda, kweki hageze hari yepfo mutuma gitifu agenda bakarabana n'abagoye amavunja akava yataca abamari, ntihagendeyo Kagame arabe souffrance bafise, hanyuma abwira umushikiranganje w'amagara y'abantu bagende niba bagura ibikwashu, niba bafise amapareye, niba babakuruta ku bihome, niba babajobekesha amaguru mu mazi, uko bakora kose ariko babakuremwo ayo mavunja, babashiremwo imiti yabigenewe kugira ntihagire bijya bimenekeramwo vyongere ngo vyiyagure nagavuga ati ngo metafaza ni terme zikoresha ku makanseri, ariko zisasagare bashenga imiti myiza yabigenewe kugira abantu bagira amagara meza. N'ababwiye ingaruka z'amavunja sinoguma ndazigaruka ko umuntu agoye amavunja ntabakija gusenga, murabona uko nyene ntanahonyora neza, amaboko aba ameze nk'uko bo mu mukaristiya akawutora gute akawutamira. Ikindi naco yo kwiga gute, nari bufata ikaramu araba yifata uku, araba yifata uku, ikaramu haraba yifata uku, mugabo de toute façon intoki murana ko ziguma zikorako, ntari intoki mwazibonye zivyimvye zituma amasazi dimwe abacafuye vraiment. Tureke koko ari ubukiremwa muntu umaze kurwaya amavunja ku ntoki zose ukayagwana no ku maguru yose, ubucafuye ubudegaja odeur imeze ukuntu, isazi nazo zirinda zikuza ko nuko uba utamerewe neza utorohewe. Aho rero twirengagije douleur ububabare afise mu gutambuka ashinyiriza icyo akora cose, nyumvira abafungura gute ko badafise n'amahigo y'ibiyiko, akora mu ndya akatubugari iki, umva ko na question bakwiye kwanza simbona ko bari bakwiye kwihutira kugira deba, bari bakwiye kwanza d'abord guhaguruka bakaja kugutabara. Aha bavuga ko ari imiryango igera kuri itatu hari hakiri na kare muri ako gace, ariko u Rwanda ruzima ni Kigali hari amavunja uherukana nabikoze. Haca haza witwa Damascene ni mu M23, ni inkotanyi y'umu M23 ari muri Congo, akunda kuza mu biganiro nkora, yitwa Damascene, niba ari Damascene n'ikindi kizina kimeze ukuntu murakunze kumubona, yigira nko kumengo dimo ngira bamuhaye kutarakurikirana urubuga rwanje canke n'izindi mbuga z'abarundi zibafukura zivuga ivyabo. Yaraje ngo nyereka ngo amavunja ngo kwayo n'ibindi byinshi, navuga ati waje guharira canke waje kugutahura. Iyi ni video ndayiplayinze iri kuri Mama wa Gasabo kuri YouTube, mwayiboneye. Iyi nta nakamaro ko kurinda kugaruka kwishirako ngaho, ariko nabemereye ko nza kubashirirako Mubarak ariko aravuga bige byo kuvuga ati umuntu ageze nginga bitekerezo nk'iyi twese tuca twica kuko tumaze imisi turi muri chômage, indoto yabona kwica. Nje bituma amaraso mu Rwanda yatanguye gucimbuka. Mwabonye ko na stade yakoteshejwe, bamwe akavuga ngo yagurishijwe icamunara, abandi ngo ivyo nivyo mubonye. Mu Rwanda nta kintu na kimwe c'u Rwanda gihari, ibi nabibabwiye kuva kera, baraje barantuka gena ko ndavuga ivya Rwandair ko n'igitoro bakoresha rica Qatar ni byinshi, ariko ukuri kuzogenda kuraja ahabona, kuko naba nababwiye ko umuco umwije mutigera unesha umuco. Ibi nibindi amakuru ni menshi, ariko ayo makuru n'ubusesanguzi bw'uno mwanya muri kano gatondo kigenekerezo rya 20 narishimye ko turabira hamwe, ariko reka ngende mvuze gato mu nkundire gato mvuge kuri Vestine. Arabambajije ngo Vestine ntwabibonye mbe nivyo ko hariho indi message yaje mu nyuma ivuga ko Vestine yabivuguruje. Okay, Vestine biko biravugwa ni byinshi, nico bituma ntoca ko nkora ikiganiro kimyihariye, kuko hariho nabako bavuga ko Vestine agiye kurongorwa ku buryo mugabo kubera amafaranga, hariho ariko bavuga ko Vestine agiye kurongora gogwa kwa Ouedraogo Idrissa kubera bya bintu vya Tutsi power ngo benfiltre na hariya za Burkina Faso n'ibindi, ngo bikarangira kuko Vestine akiri muto akiri fragile atabishoboye. Ariko aravuga amajambo menshi, ariko aravuga ko ujya mu manager wiwe yababigizemo uruhara kugira bagende bibe Ouedraogo kuko afisa amahera. Narakoze ikiganiro ku cha Ouedraogo na Vestine kuri Fleury TV, imwe mperuka kubabwira ko YouTube heruka kunsubiza, narapambanye nayo, naranditse, naraburanye nayo, ndabanesha, barateba barayisubiza. Ngira muhora mubana ncisha kutuganiro duke ngenda ndashira muri groupe ya Fleury Podcast TV abayirimwo, canke
nka fusiona ugasanga amazina ya page canke ya channel arinjiranamo nimwabibona ntimuze mutangare iriya ni yindi channel nyene narisanzwe nkorera ko kuva kera ntaraza kugira Fleury Podcast TV kuko je urugamba narutanguye kuva kera banciye intege mu nzira nyinshi ariko vyarabananiye barugaye Fleury TV barugaye Fleury TV kuri YouTube baraza kuri Fleury TV kuri TikTok barugaza amapage yanje ya Facebook ariko nababwiye ati jewe bino numuhamagaro nta wantumye mu gihe nzobambara ndiko ndagwanira nitekane y'igihugu canje n'uburenganzira bwa kirema muntu mwisi muri rusangi nzohaguruka mvuge mu gihe ata bintu birebire nta mapire nta muyaga nkuba binsaba ni juste ubwenge no kuraba ko ico ndiko ndashikiriza ari ukuri kandi gishoboye gufasha mwisi canke mu iterambere rusangi kuko nama nababwiye wanka gusesera amaraso igihugu cawe imbwa zikayafyetera ubusa tutibagiye bikona bisanzaza bikakujya ku buntu bikakujya kuri promotion mu gihe wasanzukiye kugahinga Vestine rero ibimvugwa ko ni vyinshi ndacaraba ndindire nabonye indi message irya message ivuga ko ari ya Vestine ya mbere avuga ko abayeho nabi yihenze yabamo yacaguye umugabo yihuta atari bwamenya biwabo ubatazomuhenda umupartenera kurikira zo kwitonda nibindi haje indi message yindi mu nyuma avuga ko ari Vestine nyene imwe naona ko avuga ni Vestine harazinda avuga ngo singo bijya mwabonye si jewe ngo ni umuntu yinjiye muri Instagram yanje yinjira muri mugabo bijya twabonye ni kuri X mugabo muri yo ya kabiri yagiye kuvuga Instagram gusa na Facebook nabonye atavuga na Twitter cyane ariko kumbure nimba uyu wa kabiri yaje avuga ko atari we niwe ariko nimba nawe nyene atari we byose nkeneye kubanza kubimenya kugira turabire hamwe hamashe tumenya objectif ni yihe nkuko rako ndababwira uwe Drago Idrissa arafise company y'imiduga igira transport muri Burkina Faso arafise ama station y'ibitoro arafise n'izindi business akora mu bantu bafise amafaranga babajene bakiri bato arafise n'ama hotel y'ama 5 étoiles muri ico kiganiro nakoze kuri Fleury TV nako ndababwira birimwo vyose benshi baravuga ko byo bari byo yaganye ujya Irene manager wiwe ndamwibutse yitwa Irene boba bari imitwe bakinye ariko nkaca mvuga ati nimba ari imitwe bayikinye n'umwana ata experience nimwe ari bwagire y'ubuzima aho bugomugora aho bomukankamira aho bomukubita aho bomwiriza inzara n'ibindi na biriya malgré ko yo bayaciye mu buzima buri tough butari eze ubuzima bw'icami ariko hari n'ubundi buzima uri mu gihugu d'abord kitari n'ico wanyu urarana n'undi mwana w'uwundi ugasanga ntivyoroshe rero kuri Vestine nasogenda tacho ndabivuze ko nabonye bakora bisaba cyane nuko biri ninaronka ama preuve afatika tuzokora ikiganiro tumuvuge ko cyane vyihariye ariko muri no mwanya nje kubabwira vya Arsenal na Visit Rwanda vyarangiye aya akaba ari amaraso n'amarira y'inzira karengane ariko arabica bicika mu gihugu c'u Rwanda aho bariko baraharigwa ivomo u Rwanda gwegezwa kure ku muvuduko udasanzwe ndaje ndababwire makuru akurikiraya kungene abagira ku 32,000 b'abanyarwanda bivye identité z'abakongomani bakinjira muri Amerika kuva kera ni bifashisha ni intambara ya Kongo bariko barasubizwa mu Rwanda ibi navyo bikaba byateye uruhagarara navyo nyene turaza kubiraba mu makuru n'ubusesanguzi bikurikira mwarakoze kandi mwarahezagiwe mugire rero igitondo ciza cakazi kandi mugubwe neza mu bikorwa vyanyu vyose musanzwe murimwo abakora imirimo y'abadatabuja bakorera abandi abakora mu ya leta mwihate mushike kare kubuzi abasanzwe bakora ivyabo namwe ni muzinduke mwikazanure murabona ko je namatse kuzinduka ndi hano turiko turayaga muri ano makuru n'ubusesanguzi bwa kino gitondo cyo kuri uno munsi igenekerezo rya 20 ukwezi kwa11 umwaka wa 2025 ndabibutsa ko na Fleury Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe cyane ciao